Yesu mwami nashimwe. Yesu mwami nashimwe cyane. Ndashima Imana data wa twese wo mu ijuru. Nari maze amayinga 3 akwiye ntari mu gihugu. Nari natumwe hamwe na bene data abakozi b'Imana 3. Twagiye turi 4. Twagiye mu gihugu ca Zambia. Ni inama nkuru irongo y'ishingiro rya Pentecote misiyoni ya Bujumbura bari badutumye. Yari rero waraturongoye yari pastori Kwizera Stella akorera ku Ntahangwa, hanyuma na pastori Sindakira Augustin akorera arongo y'ubwiza bwo mu Kamenge, na pastori Mbaho Nangwa Gabriel akorera komisiyo najya ku Ntahangwa, na jewe waha mu Kinama. Hanyuma rero Imana dukora ibitangaza kubona mu bapastori barenga 150 badutora turi 4 ngo tugende muri Zambia mu bikorwa by'Imana. Naratangaye cyane. Je bwari ubwa kabiri njayo, kuko ubwa mbere nagiye ku rubanza k'umwana wanje yagira ubukwe hariya i Rusaka hari muri 2013. Hama rero nsubiyeyo muri uyu mwaka naranezerewe cyane. Yesu nashimwe. Hanyuma rero ibikorwa by'Imana byagenze neza. Hari ishengero litari rito twarahuriyeyo n'abavuye hano mu Kinama, bavuye mu Gahahe, Buterere, iki gisagara mu mihingo myinshi bari Zambia, kandi baranezerewe cyane kutubona. Twarasangiye amajambo y'Imana, twarasangiye ibikorwa by'Imana bigenda neza. Hari ari ibikorwa Imana tugiriye ubuntu bigenda neza kubera ko mwadusengeye, kubera yuko Imana yabikunze. None rero turangije ibikorwa by'Imana itareke 5 twari dufise uruhimbi, twari dufise n'urubatizo, twarasengeye n'abana. Ego mishengero ririyo amabara dutumanya intasho ngo nitwagera ibuvyeyi tuzobaramutse. None mwakira izo ntasho za bene data. Hanyuma rero ingendo za kino gihe ntizoroshe, kuko nkajewe ngenda gusaba pasiporo yo kujayo bari bampanze ko nzoyironka mu kwezi kwa 2. None mu kwezi kwa 2 mwumva mba ndagendayo. Abarondera ama pasiporo ubu ni benshi, hajya kuri pafu usanga ari benshi, ariko Imana dukora ibitangaza. Uko turi 4 twaronse pasiporo ngira ngo mu nusu y'umunsi. Amaje tuvuga tuti Imana rero yemeye urugendo rwacu. Hama tunashitseyo hari abanyezambiya basenze Imana. Hanyuma Imana irababwira bahishurira ngo hari abakozi banje baje, murazobakira, ivyo bazobasaba murabibaha n'abakozi banje. Twaratangaye cyane. Imana igenda ihishura amabanga, ihishurira abantu bayo. Yesu nashimwe. Kubw'ivyo rero n'abazambiya baratunezererewe, ndetse dushitse ni ku kibuga c'indege baratwakiriye neza muri immigration. Bwari ubwa mbere ntanga amadolari 25 ya visa. Kare twahora dutanga 50 n'ayarenga. Ariko bavuga bati mwebwe muri abakozi b'Imana kandi muri komesa
igihugu cyanyu kiri muri komesa mutanga amadolari 25. Yesu nashimwe. Nta biturire byabayemwo, byagenze neza cyane. Hanyuma bavuga bati nimugende mukora ibikorwa by'Imana, hanyuma muzobikore neza, hanyuma muzogaruka amahoro. None rero turabashimiye shengero ry'umwami ngene ibikorwa by'Imana byagenze neza, kandi ingene twagarutse hano amahoro, kandi tugasanga namwe muri mu mahoro. Yesu nashimwe. Tugireho kubandanya n'amajambo y'Imana kuko tumaze kumva menshi. Twabonye ko ari abashitsi benshi, nabo ntaziga ko bari hano, nababonye hano nanezerewe cyane. Nta majambo menshi tubavuga ko kuko Imana ni nziza. Yesu nashimwe. None rero murafasha bamwe batumva ikirundi, mubafashe baze kugira ico batahanye. Dusome amajambo y'Imana twongera kuyo tumaze kubwirwa. Dusome mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yeremiya 20 ku murongo wa 12a. Duca dusoma na Yobu 1 ku murongo wa 8 gushika kuri 12. Ngo dutangurira muri Yeremiya 20 ku murongo wa 12a. Dusome afise Bibiliya za kera n'amajana 848. 12 dusome. Ariko wewe, mwahabonye umutwe w'amajambo uvuga ngo Yeremiya ajojera Imana. Yari mu bibazo bitoroshe, nk'uko uyu munsi isi ya none iri mu bibazo bitoroshe. Hanyuma Yeremiya aravuga ngo ariko wewe uhoraho nyene ingabo, wewe ugerageza abagororotsi, ukitegereza imishaha n'imitima, umpe kwibonera ingene ubihora, kuko ari wewe ngize gute twitwara ku Mana yacu. Ufise ingorane, jambo n'imvi yavuze ngo ubibwire nde? Ubibwira Yesu wenyene. Hanyuma dusome hano Yobu, gitabo cya Yobu 1 turahera ku murongo w'8, ariko dutangure ku murongo wa mbere. Umurongo wa mbere avuga ngo ukugororoka kwa Yobu. Mu gihugu ci Uzi hari umuntu yitwa Yobu, kandi uwo muntu yari umuntu atunganye w'umugororotsi, yubaha Imana, akitandukanya n'ikibi. Ku murongo w'8 uhoraho abaza Satani ati, mbega witegereje umusavyi wanje Yobu, yuko atawuhwanye nawe mw'isi? Ari umuntu atunganye w'umugororotsi, anyubaha, akitandukanya n'ikibi. Maze Satani yishura uhoraho ati, mbega ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ntiwamuzitiriye uruzitiro rumukikije, bona inzu yiwe n'ibyo atunze byose, wahezaga igikorwa c'amaboko yiwe, kandi itunga ryiwe ryagwiriye mu gihugu. 11 ariko fa gutuma ukuboko kwawe wubika ibyo abize byose, urabe ko atazokurogotako imbona ngubone. Uhoraho yishura Satani atehe ibyo avize byose biri mu kuboko kwawe, ariko we ku mutumba wiwe ntuzumukoreko. Nuko Satani aca arasohoka ava imbere y'Uhoraho. Imana yacu ibane natwe. Amajambo Imana asubiye gushira mu mutima wanje kuri uyu munsi tuvugana ko ugombe wandike, nayavuga ngo
iyi Mana yacu irapima abantu biwe. Twese ngaha nk'ishengero ry'umwami turi ku bipimo vy'Imana. Ijoro n'umutaga Imana iradupima, Imana iratugerageza ngo turame. Yesu nashimwe. Kubera iki Imana ipima canke igerageza abagororotsi? Icambere nukugira ngo bakure mu mpwemu. Imana igomba ko abantu bayo bakura mu mpwemu. Ubugira kabiri nukugira ngo abantu b'Imana bacishwe bugufi. Ubugira gatatu nukugira ngo abantu b'Imana inkomezi z'Imana zongerwe muri bo. Imana iragomba ngo inkomezi zayo zongerwe muri twebwe, twamana inkomezi tuva mu bwiza twinjira mu bundi. Amen. Ikigira kane nukugira ngo abantu b'Imana bigishwe kwama bumvira Imana. Imana rero irakugerageza, iragutumira ibigeragezo kugira ngo wame wumvira Imana. Ikigira gatanu nukugira ngo abantu b'Imana bagira ukwihangana gukwiye. Kwihangana kwacu gutegerezwa gushika ahantu gukwira Imana yacu ikanezerwa. Amen. Ubugira gatandatu nukugira ngo abantu b'Imana abatoranijwe batandukane n'abahamagawe. Abahamagawe ni benshi ariko abatoranijwe bangana n'abahamagawe. Abatoranijwe bangana n'abahamagawe. Nukuvuga ngo haba itandukaniro ry'abatoranijwe n'abahamagawe. Ikigira ndwi nukugira ngo ukwizera kw'abantu b'Imana mu ijambo ry'Imana gupimwe. Twama dupimwa mu ijambo ry'Imana, Imana ikaraba yuko ukwizera kwacu gushitse. Hanyuma rero nico gituma mwene data uri hano ukwiye kumenya ukuboko kw'Imana mwigeragezwa ryose ucamwo. Imana rero iguhe kutidodomba. Ntiwigere widodomba ugeze mwigeragezwa, kandi ikibazo urimwo ukirebe nk'ikintu kigomba kugushikiriza ubwiza bw'ivy'Imana yaguteguriye. Hari ivy'Imana yaguteguriye. Imana rero iragomba ngo iyo nzira igucishamwo uyemere kandi unezerewe wihanganye kugira ngo ivyo yaguteguriye uzobishikire. Yesu nashimwe. Turumvise rero muri ibi bisomwa bibiri kw'Imana igerageza abagororotsi kugira ngo dukomere ntitunyiganyige, tuba abantu dukure dushitse mu kwizera. Yesu nashimwe. Hanyuma rero twumvise aha muri kino gihe benshi barahamagawe ariko si bose bemerwa n'Imana, kuko ibipimo vy'Imana bibananira. Benshi barananirwa n'ibipimo vy'Imana. Ab'Imana inezererwa rero nabizigirwa
mu gihe c'amageragezwa kandi bakagumana inyifato itagira agasembwa. Yesu nashimwe. Imana iragomba ngo tugume turabizigirwa. Naho isi yohinduka, naho ibintu byohinduka, ariko Imana iragomba ngo abantu b'Imana baguma arabizigirwa kandi bagumane inyifato nziza. Twumvise rero ingana Imana yashingiye intahe Yobu. Imana irabwira Satani, mbega witegereje umusavyi wanje Yobu ko atawuhwanye nawe mw'isi, ari umuntu atunganye w'umugororotsi anyubaha akitandukanya n'ikibi. Mbega uyu munsi nawe wumva Imana igushingira intahe kutunganye kugororokeye Imana muri iki gihe c'iherezo? Twumvise ngo hari bibi byinshi cyane, ibintu byinshi cyane biremereye abantu, ariko Imana naho bimeze gutyo iragushingira intahe. Icomba Imana ikagushingira intahe, wowe uri umuhirwe, ari ukaba ubona ibyo urimwo bidahimbara Imana. Turacari mu gihe c'ubuntu, uraraba uhindure, haracari umwanya. Umurwayi umwe yaranterefonye ati, mukozi w'Imana, ati ndi mu bitaro. Ntisawa, ntugize neza kumpamagara, nanje ngenda kubaza ikibazo kimwe. Mbega ko winjiye mu bitaro waramaze gutunganya ubugingo bwawe kugira ngo ugware ubugingo bwawe butunganije? Acarambwira ati, oya. Nca ndamubaza nti, none uragomba ndagutumira umukozi uje utunganya ubugingo bwawe? Ati ahubwo watevye. Naciye nkora ku rutsinga rwa none, murabizi. Hanyuma umukozi aragenda aratunganya ubugingo, bigenda neza. Mu nyuma yaranterefonye arambwira ati, mukozi w'Imana, natunganije, Imana ishimwe. Mva muri uyu mubiri canke mbandanya ndi muri uyu mubiri, ndashima ko ubugingo bwanje nabutunganije. Yesu nashimwe. Imana igomba abantu batunganye. Ntiwicare ngaha wibaza ngo ejo ni iwawe, ntawuzi umunsi canke isaha. Umukristo umwe yari mw'ishenge, hanyuma haza umuntu nkajya kwibarabara. Murabona ko urusengero ruri kwibarabara, haca araba mw'ishenge, avuga ngo wewe uri kurandaba, ngo gomba usohoke ntaco maze. Undi nawe ati, na hano muri shengero niwe Satani ansanga kundukiraho. Kweli jewe muri aba bose nije yabonye yuko ataco maze. Abantu batireka kuraba hanze, umbiza ijambo ry'Imana. Reka kuraba hanze, umbiza ijambo ry'Imana. Ngoya, ngo ngira ngende twihurire.
ati reka gusamara abantu b'Imana, umvize ijambo ry'Imana, ngoya ngo ndagiye twihurire. Yasohotse nk'uko ngo akwirikiranye umuyaga, yagize ngo arajabuka ibarabara, imodoka ngo pa, yaciye arangirizaho nyene. Turi kumwe? Abantu uho botunganije ubugingo bwabo bakwirikirana imiyaga mibi. Ijambo ry'Imana uryizeye ukaryumvira ugakora icyo rikubwira, ugira amahoro. Iyo uburiwe ugaca bugufi ugira amahoro. Uyu mukozi w'Imana rero Yobu na Yeremiya mu bavugishwa bakuru nasomye ngaha muri Bibiliya, Yeremiya yarahuye n'amageragezwa menshi cyane, akavugishwa agatwara imburi, abantu bagaca bamwanga, bagaca bamushira ahantu habi, akakugwa n'imbabazi z'Imana, kandi ari ijambo ry'Imana ajanye. Yaragera igihe akavuga ati jawe ngira ndabivemwo, ko ngira ndavuga nkagira ingorane, none uhoraho Mana yanje ndeka. Mugabo yavuga gutya akaca yumva umuriro uratse muri we, umuriro maze kwaka agaca agenda akaburira abantu, ntiyasubira kwimenya uwari, yaguma aburira abantu, bimera neza bimera nabi, mugabo yakwiza ijambo ry'Imana. Amen. Hagere abavuzi b'ubutumwa ntiboroherwa, hari abo batera n'amabuye, hari n'abo bica bagapfa bazira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko ijambo ry'Imana ntirica rihora, rirabandanya. Yesu nashimwe. Kandi abakozi b'Imana barabandanya. Yesu nashimwe. Hanyuma rero Yobu nawe yari umugororotsi, mugabo Satani amwumvira ishari n'inzigo. Hanyuma Imana kuko ipima abagororotsi kugira ngo bashike ku rugezo rw'izi Imana igomba, Imana irareka Satani aragerageza Yobu. Ariko Imana ivuga ngo ku bugingo bwiwe ntukoreko, ubugingo bwa Yobu Satani ntukoreko, ariko ibyo afise genda utwara. Umviriza rero, munkurikirane gatoya bantu b'Imana mu byagiye hano. Igipimo cya mbere Yobu yaciyeko, kuko Imana yamukijije ku bipimo bine. Igipimo cya mbere, ubutunzi bwa Yobu burahera, Satani arabugeseza. Kuri rimwe Yobu rimwe ku murongo wa 13 kuja kuri 22 urabona abahungu ndwi n'abakobwa batatu ba Yobu barapfa. Intama ibihumbi ndwi ziragenda ziribwa, ingamiya ibihumbi bitatu ziragenda ziribwa, inka zirimo igihumbi ziragenda, indogoba zivyara 500 ziragenda. Inyishu ya Yobu soma ku murongo rimwe ku murongo wa 20 uzize kuri 22 wumve. Maze Yobu ava hasi yitandamurira ku mutamana wiwe, yimosha ingomvorera yikubita hasi arasenga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, kandi nzosubira mu nda y'isi ataco nambaye. Uhoraho niwe yagavye, kandi Uhoraho niwe agaburuje. Izina ry'Uhoraho nishemagizwe. Muri ivyo vyose Yobu ntiyakoze icaha canke ngo ahereze amafuti ku Mana. Yesu nashimwe.
abantu bamwe, abantu benshi, itunga rigiye, hari n'abaca bavuga bati rero ngira ngende kwa Rumenyi mbaze ivyo bintu vyanje ingene vyagenze, ukaba uvuye mu rutonde rw'ab'Imana inezererwa. Imana niyo yabiguhaye, Imana niyo yakugabiye, none Imana iragaburuje. Yobu yavuze ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, kandi nzasubira mu nda y'isi ataco nambaye. Yobu, ijambo ry'Imana rivuga ngo ntigeze akora icaha canke ngo ahereze amafuti ku Mana. Imana niyo yampaye, kandi Imana yizeye ku vyayo, izina ryayo nirihabwe icubahiro. Amen. Hanyuma rero ku munsi wa gatandatu twari dufise ubukwe aho muri Zambia, twarashingiye. Ku munsi w'Imana umuntu umwe bafata iduka ryiwe ryose bararyoza. Yari yavuye ku birometero 100 aje muri urwo rubanza. Mbega ibirometero 100 kuva ngano gushika hehe? Tugenda mu Rumonge ni gushika hehe? Turarenga mu Rumonge mbega ibirometero 100. Yari yaje mu rubanza, mugabo bukeye iduka ryiwe ryose bararyoza. N'utwari dusigaye baca bashiramwo umuriro turasha. Hanyuma rero njambona kuwa Mungu ntiyaje gusenga. Hama ku mugoroba ndamutelefona, nimbe ko utaje gusenga byagenze gute? Ati reka mukozi w'Imana, ata ntaco nkivuga, ati wira ngo bimenye uraza urabe. Njamfata imodoka ku birometero 100 ngenda kumuraba. Hanyuma ngezeyo ndumirwa, ndamubaza nti none wifuza iki? Ati mbabajwe n'ikintu kimwe. Nikihe? Ati heraba Bibiliya yanje bayituriye. Ati bintu ntaco nzoronka ibindi atari kiyi Bibiliya nahora ndayisoma ngasenga Imana nkumva imigisha iraje, nkumva inkomezi ziraje. Ti none iyi Bibiliya nzokurindi hehe? Ati ibintu by'Imana yabimpaye kandi ko izompa n'ibirengeye ivyo. Nipfukama ndagusengere. Turasenga, duhejeje nca ngoborora akantu ningaka ndakaguhaye aka kandaka ningira ndagusengere n'aka kantu nagasengere. Imana izokagwiza, izogushumbusha. Mbega urabyizeye? Ati ndabyizeye. Hanyuma rero turasenga, hanyuma maze umwanya aranze Imana aramperekeza ndataha. Ntashe nasize bagenzi banje mu gisagara, bati mbega wamye hehe? Ntijewe nari nagiye gutabara intama umwansi yari yayiteye. Ati yego ni ku birometero 100. Ati yewe urazi Zambia wewe kwera? Uratembera gushika hariya? Nti nagiye Yesu yanjanye. Hanyuma rero iyo minsi twamazeyo rero
uyu muntu yambwiye ibitangaza, yambwiye yuko ariko ibintu biriko biraduga, yambwira ati hariho abantu banzaniye ibintu ngo dandaza nawe umere nk'abandi. Ati nasubiye kugira iduka, nasubiye kugira iduka, naronze n'ahantu bampa ikibanza, ubu nashizeho iduka. Urazi byavuyemwo, ntashe ibintu byinshi narabisize. Yafashe ikivariza arapakiramo ibintu ngo jana, nawe twebwe twemerewe ibiro 46, nawe yapakiyemo ibiro birenga 60. Umva nari kubijana he? Ndavuga nti ntuzove ku Mana, uzovugume ku Mana yawe izoguha umurengera. Nico gituma uhuye n'ibigeragezo, reka kurira, reka kuboroga, reka guhiga ngo ngira ndabereke. Imana niyo yaguhaye, kandi menya kuri ku gipimo. Imana iguma igupimira abe yuko uguma uyitunganiye. Yesu nashimwe. Reka kuja ku bapfumu, abapfumu sebo babiguhaye. Ja ku Mana yawe, uti Mana yanjye ngirira neza. None rero Imana ico gipimo ca mbere Yobu yaragiciye ko, Yobu arakinesha. Yesu nashimwe. Igipimo kigira kabiri, tugisoma ha Yobu 2 ku murongo wa 7 n'uw8. Nuko Satani arasohoka ava imbere y'Uhoraho, ateza Yobu ibihute bikomeye uhereye mu bworo bw'ikirenga ugashitsa mu gitwariro. Nuko yabira urujo rwo kwiyagarisha, araza yicara ku kibuguro c'umunyota. Maze umugore wiwe aramubaza ati mbega nubu uracakomeje kwa kugoroka kwawe, tukimana upfe uveho? Ariko aramwishyura ati uvuze nk'umwe wo mu bagore b'ibipfapfa. Mbega none twohabwa ibyiza bisa mu biganza by'Imana, tukanga kwakira n'ibibi navyo? Muri ivyo vyose Yobu ntiyakoresheje icaha, akanwa kiwe. Yesu nashimwe. Umubiri rero urafashwe, ingwara ziraje zimutonze ko. Acaja hehe? Hariya ku kibuguro c'umunyota, hariya batumwavu batima inyota. Umugororotsi agenda hariya. Abafuranzi bavuze ngo bagize ngo mise en quarantaine, yadashobora guhuriraho n'abantu. Umuntu afise ibihute kuva mu gitwariro hariya co mu mutwe ngaha gushika mu bworo bw'ikirenge, ibihute gusa. Nigeze umunsi umwe gusenga Imana, mbaza Imana nti Mana, ngomba unyereke umunyabyaha ingene ameze imbere yawe. Maze iminsi 3 nsenga Imana, ngomba Mana unyereke umunyabyaha ingene asa imbere yawe. Ku munsi gira 3 rero ngize agatiro gatoya, nza mbona haje umuntu akiva hariya, yari mwiza cyane. Uko yaguma nyegera nabona hinduka, ariko ibihute ku mubiri wose kuva mu mutwe gushika ku birenge ari ibihute. Kandi ivyo bihute nabona bivamwo amazi yirabura anuka cucucu. Nca mpindukiza gutya, sinasubiye kumuraba, nca ndikangura. Imana iranyeretse umunyabyaha ngene ameze. Kumba umunyabyaha ameze gutya imbere y'Imana. Ico gihe narondeye kwihana n'ivyo
nivyo nari narihanye kuva kera, ntiyemwe simere nk'uyo muntu. Umunyabyaha imbere y'Imana ni mubi cyane. Ibihute bijega, amazi anuka y'umuduhu. Nico gituma shengero ry'umwami umuntu wese yarakwiye kwitunganya akemerwa n'Imana. Ikindi gihe ndasenga ntingomba Mana unyereke rero umuntu akugororokeye ingene ameze imbere yawe. Naho nyane ngira iminsi ngomba Imana impishurire, Imana nyamana yaranyimpishuriye inyereka uwo muntu, ndamubonera ava hariya kandi n'umuntu nzi, n'ubu ndamubona. Uyo muntu uranamubona ari nka hariya ku muryango, uko yaguma yegera ngaha nabona aba mwiza mwiza mwiza. Ayegereye hafi yanje nagiye kumugwako acarakamangana. Kuma umuntu w'umugororotsi asa gutyo, shengero ry'umwami uko tuzoza ndikurahishurwa. Umuntu w'umugororotsi imbere y'Imana arabereye pe, n'umuntu abereye pe. Umuntu atunganye arabereye, nagiye kumugwako arakamangana. Shishikara utungana, shishikara utungana. Gihe kimwe uzoshika ahantu heza cane, uzokwa muririmba ushimira Imana uvuga uti Mana warakoze, warantunganije mw'isi. Uzokwamana umunezero w'ibihe bingahe bitazoshira. Yesu nabahezagire. Hanyuma rero Yobu ngaha ahura n'iryo geragezwa, mugabo aravuga ati mbega none twohabwa ibyiza bisa mu biganza by'Imana tukanga kwakira n'ibibi navyo. Ibigushikira byose reka kuboroga, vuga uti Imana ubugingo bwanje ndabusize mu biganza vyawe. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Yobu muri byo byose ntiyakoresheje icaha akanwa kiwe. Turinde iminwa yacu. Igeragezwa rigira gatatu, umugore wa Yobu. Ubu tujya tuje mu ngorero, tuje mu ngo. Ishengero ritangura gukomerera hajya mu rugo. Yobu 2 ku murongo w'9 twumvise ngo maze umugore wiwe aramubaza ati mbega n'ubu uracyakomeje kwa kugoroka kwawe, tukimana upfe uveho. Igitangaza ico gipimo rero gishitse muwo mwubakanye. Ico gipimo gishitse muwo mwubakanye ni gipimo gihambaye, ni gipimo gihambaye. Kirashobora kubigeragezwa mu kwezwa kwawe igihe mwubakanye aguhindukiriye akakubera umururazi. Igihe mwubakanye aguhindukiriye akakubera umururazi, uhuye n'igeragezwa rikomeye. Umviriza bene data, mu Bikolosayi 3 ku murongo w'9 havuga, murongo wa 19 havuga ngo iki? Abikolosayi 3 ku murongo wa 19 havuga ngo bagabo mukunda abagore banyu ntimubabere umururazi. Bagabo mukunda abagore banyu
ntimubabere umururazi. Ni ngombwa rero umuntu w'Imana ntagire umururazi, naho mugenzawe yohinduka akaba igikoresho ca Satani. Bagabo, mukunde abagore banyu, ntimubabere umururazi. Namwe bagore, mugamburukire abagabo banyu, ntimubabere umururazi. Ufise umuntu akomandaye umutima, ntuce widoga ngo abandi bo barahiriwe ngo nanje ndagowe. Ico si Imana igomba. Ntigomba kuca widodomba ngo abandi bo barahiriwe ngo nanje ndagowe. Oya, Imana igomba ngo ugire ukwihangana gushitse. Yesu nashimwe. Kuko iyo niyo nzira yo kwezwa. Imana igomba ngo igupime irabe yuko iyo nzira urimwo ugira ukwihangana gushitse kandi ugira ukwirinda gukomeye. Imana iragupima. Wewe uhuye na mugenzi wawe guhindukira umururazi, Imana igomba rero irabe ukwihangana kwawe ingene kumera, ingene ukwirinda kwawe aho gushika. Ico gipimo rero Imana igomba ngo ukirengere. Twumvise umuririmbyi w'ijana n'umunani yavuze ngo nzokwama ndiwe mu bintu byose kugeza ryari? Gushitsa gupfa. Rero mugenzi wawe aguhindukiriye umururazi, Imana ibigomba kugupima ngo irabe yuko wihangana kandi wirinda. Reka kuvuga ngo jewe karabaye ngo abandi bo bimeze neza. Ico gipimo cemere. Na Yobu yarakinejeje ico gipimo. Yobu mwumvise amajambo yavuze. Yobu abwira umukenyezi wiwe, mwumvise amajambo yavuze Yobu ingene ari amajambo akomeye. Yobu aramubwira ati uvuze nk'umwe wo mu bagore b'ibipfapfa, abantu insensible. Aramubwira ati mbega none twohabwa ibyiza bisa mu biganza by'Imana tukanga kwakira n'ibibi navyo. Umugore ntaco yasuye kuvuga. Yobu uranesheje. Ibigushikira byose vyakire, uvuga uti Imana nkikiza ibiganza vyawe kugira ngo ibindimwo nzobivemwo ntanduye. Yesu nashimwe. Hanyuma rero iryo geragezwa muri iyi minsi abantu benshi mu ngo ryarabanesheje. Umuntu umwe yambwiye ijambo ndatangara cyane, kandi narinzi ko ari umukristo. Arambwira ngo nahise yo kwasama ntibikunda. Nahise yo kwasama ntibikunda. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimutabarira babarira bagenzi banyu
na so wo mwijuru ntazobaharira ibyaha byanyu. Uvuze ngo nahise yo kwasama, nubiko jambo ndacagiyumvira riva mu kanwa k'umuntu ariko araja mwijuru. None agiye mwijuru ryande, azorishikamwo gute adaharira? Udaharira nta juru rya Yesu uzojamwo. Udaharira wicare ukore uririmbe usenge, udaharira nta juru rya Yesu uzojamwo. Ucumbwira uturabesha. Nanje ngiyi Bibiliya ngiyi, uraza unyereke yuko abantu badaharira bazoja mwijuru, abantu badaharira yuko Imana nayo ibahari. Akazika n'aka Satani, akazika gasubize Satani uti fata ibyawe Satani, jewe ndahariye. Ishari n'ishavu subiza Satani uti jewe mu mutima wanje ndagomba Imana abari intunganiriza ivyanje. Yesu nashimwe. Umugore wa Yobu yaciye ahora ntiyasubiye kuvuga. Kubera iki? Yobu yarahagaze neza mu kwizera, ntiyanyiganyiga, ntacamunyiganyiza. Yarazi yuko imbere y'Imana atakosa afise. Iryo geragezwa rero ararinesheje. Natwe mu ngo zacu ayo mageragezwa tuyaneshe. Ndazi umukozi w'Imana ubu yaravuye mu mubiri, ariko yaravize umukenyezi yamubwira ngo jewe waranzanye, ariko ubu ni uteka, ni uja gusuma, ni ukora vyose, nanje nja kumeza ndye. Kandi yari umukozi mutoya, yari umukozi akomeye cyane. Uwo mukozi w'Imana avuye mu bikorwa by'Imana, yashika akasuma, katsa imbabura, gateka, nuko agakaranga, agacumba, akagira ati madame karibu mezani. Tirero ubu Mana ndagushima ko wampaye inkomezi zo gutegura bino bifungurwa, none bihezagire mu izina rya Yesu, amen. Umugore agafungura akibandaniza ibikorwa byiwe. Igihe kimwe Imana irabona amagorwa y'uwo mukozi w'Imana, Imana irabanguranya rero. Uyu mukenyezi yagwaye akanya gatoya gusa, fye yaciye agenda. Mukozi w'Imana aravuga ati Imana iraciye urubanza, ariko yari yagumye yihanganye gushika ku munota wa nyuma. Bisaba ngo mugenza wakubere umururazi, wewe wakiriye agakiza, hagarara neza. Yesu ari kumwe natwe, yavuze ngo ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ryari, gushika ku muhero w'isi. Kandi yavuze ngo mwisi muri n'amarushwa, ariko nimuhumure naranesheje isi. Umukristo rero azi yuko ari ku gipimo, ntiyiraba ngo jewe ndi pastori, ntiyiraba ngo jewe ngo ndi mwarimu,
ntiyaba jewe ngo n'uyu abandanya urugendo agakora igikorwa atiravye ariko araba uwamwandikiye ico gikorwa ko ari we azomuruhura azomukura mu ngorane akaguma yizeye. Ntihagire umururazi umuzamwo. Yesu ashimwe. Mbega ndiko ndababesha none? Uyu mukozi w'Imana ndababwira yari umwungere wa mbere w'ishengero. Urazoza nzokubwira n'izina ryiwe niwansanga mu biro. Yambwiye ati mwene data ubugiye nawe kuzokwakira ibikorwa vy'Imana, wame wihangana naho mugenzawe yo kubera umururazi, uzogumye ico wakiriye kandi Imana izogutabara. Imana izokwishura ico Imana ikugombako, igomba ngo ico gipimo ukineshe. Twahamagariwe kunesha, ntitwahamagariwe kuneshwa. Twebwe turanesha kuko uwo twizeye nawe yanesheje byose. Yesu nashimwe. Reka rero kwidoga, reka rero kuvuga ngo jewe biranze. Subira hahandi utunganye ubugingo bwawe, uraba umwami Yesu, kuko umwami Yesu ari imbere yawe kandi aguteza ibiganza, agomba kukuneshereza. Kandi ibuka umwami Yesu nawe yariswe umusazi na bene wabo n'abanyabwenge b'ivyanditswe, baramwise umusazi. Uzobisome muri Mariko 3 ku murongo w'21. Raba ngene bene wabo umwami Yesu bamwise umusazi kandi ariko arakora ibikorwa vy'Imana. N'abanyabwenge b'ivyanditswe bamwita umusazi, ariko ntivyamuciye intege. Ico gitutsi umwami Yesu yacihanganiye, yagumanye umunezero, yagumye ku mirimo yiwe, byose byagenze neza. Dusome Mariko 3 ku murongo w'21 n'23 bavuga ngo, dore ku murongo wa 20, ishengero ryongera gukoranira kuri we bituma babura ingene botamira n'agatsima. 21 abiwabo bavyumvise barasohoka ngo baje kumufata, kuko bagira ngo yagize gute? Yasaze. Kandi n'abanyabwenge b'ivyanditswe bavuye Yerusalemu bavuga bati harimwo Bezebuli, kandi bati umukuru w'abadayimoni niwe mushoboza gusenda abadayimoni. Muzobandanye musoma murabe. N'umwami Yesu baramututse, bamwita umusazi, bamwita ngo arimo dayimoni, ariko arakora ibikorwa vy'Imana neza. Ntivyamuciye intege, ntivyamubujije umunezero, yagumye akora neza. Ejo n'abantu bagutuka, reka kubasubiza. Abantu nibagukengera, reka kubahigira. Labo waguhamagaye, labo wo wizeye, labo uri kurakorera. Umwami we azoguma gutonesha, azoguma gukomeza, kandi uzoguma uduga abandi batangara. Nico gituma dukwiriye kunesha igeragezwa turutse hose, tukishira mu biganza vy'Imana. Igeragezwa rigira 4, abagenzi ba Yobu. Muzobabona ha muri Yobu kuva ku bice 4 kushika ku bice 25. Abo bagenzi ba Yobu, Elifazi,
Birudadi na Zofari barabavugishwa bavuye kure, bumvise ibyabaye kuri Yobu, baca baraza baratonda, basanga Yobu yicaye kuri cya kibuguriro c'umunyota, ibihere vyatonze kuva mu mutwe gushika ku irenge. Baramwitegereza ngo bamara iminsi indwi ataco bavuga bumiwe. Hanyuma rero baca batangura guteranura akanwa rero batumviriza Yobu. Aho waduhendeye ngo uri umugororotsi, ubu ho biramenyekanye, Imana irabiseruye, kumbura umunyabyaha wanyagaje ibyaha, ntagire ikindi uvuga, ubu Imana iraguhanye. Icyo Imana ikugomba ko ni wihane, atura icyaha cawe, wewe uri umunyabyaha. Mbega Yobu yarabemereye? Yobu ntiyabemereye. Yobu ntiyigeze abemerera. Umva inyishu ya Yobu. Yobu 27 ku murongo wa 4 kujya kuri 6. Umviriza inyishu ya Yobu 27 kuva ku murongo wa 4. Avuga ngo, Yobu 27 kuva ku murongo wa 4, nukuri iminwa yanje ntizovuga ivyo kugabitanya, cyangwa ururimi rwanje ngo ruvuga ivy'ubugunge. Ntibikabeho yuko nobemerera ngo muvuze ibiroranye kugeza aho nzopfira. Sinzokwigera mva kugutungana kwanje, ukugororoka kwanje ndakubangirije, ntaho nzokurekura. Umutima wanje ntuzokwigera unyagiriza no kuvya umunsi n'umwe mu yanje yose. Yesu nashimwe. Yobu yarabangiye abo bavugishwa b'ibinyoma. Muri iyi minsi ugahura n'ingorane, abantu baca batonda bati turabimenye, kumbe ibi bibaye kubera ukuri umunyabyaha. Hari ibintu wanyegeje, tubwira neza. Ariko Yobu yavuze ngo ntibikabeho yuko nobemerera ko muvuze ibiroranye. Amajambo yabo Yobu yarayanse. Muri iyi minsi rero hari abantu batonda, kandi nibajije ikibazo ni kubera iki Imana yemereye abavugishwa 3 bakaza guca intege nke Yobu? Kubera ko Imana yabibemereye. Icambere kwari kugira ngo Yobu yezwe, akomezwe, ukwizera kwiwe gukomere, gukure, ntikunyiganyike. Imana yaje gutuma abantu ikabareka bakaza. Je maze guhura n'abavugishwa benshi cyane, benshi bavuga ngo nukuza ngaha barambwiye ngo ugiye hariya nte. None ngiye hehe? Mbwira ngiye hehe none? Nyishura. Ngiye mu ishengero ry'umwami. Ngiye mu ishengero ry'umwami. Ishengero ry'umwami nturigereranye n'iryo mwisi, n'ishengero ry'umwami. Amen. Ni mbega wakabaye umeze uko? Fukama wihana. Nubu sindasubira kumubona. Iyo azimiriye sindahazi. Ngira ngo ni mu nzira mbonye acaca hirya ntitubonane. Uririnda abavugishwa b'ibinyoma, bazokudendebura,
bazogukura mu nzira y'Imana utagavye. Ariko Imana iyo yabarekura nk'uko yarekuye aba batatu bagashika kwa Yobu, Yobu nawe ntigeze abemerera. Abavugishwa Imana bazovuga. Ariko ugabe, Imana igomba ko wezwa, ukomezwa, ukwihangana kwawe gukomera, kugakura cyane kugira ngo ube umuntu w'Imana ashitse. None uwo muntu ndababwira ndasubira kumubona, icomba nkasubira kumubona wundi munsi tugahura mw'ibarabara, noje ndamufata ukuboko ningo ndakujane muri rya shengero urabe ngene ringana rero nyaruka. Abavugishwa tugabe nabo, Imana iragomba ngo dukomere. Kandi mu gusubira mu vyagezwe 13, mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe 13, umviriza ku murongo wa mbere kuja kuri 5, umviriza: muri mwebwe nihanduka uvugishwa canke umurosi akaba ikimenyamenya canke akaba bari igitangaza, ico kimenyamenya canke ico gitangaza kigashika, ico yababariye ati nicashika tuze tugendanira izindi mana tuzisabe, kandi ari Imana mutigeze kumenya. Ntimuze mwemere amagambo y'uwo muvugishwa canke y'uwo murosi, kuko Uhoraho Imana yanyu azoba bagerageza ngo amenye yuko mumukundisha imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Ariko muze mugendanira Uhoraho Imana yanyu, mumwubahe, mwitondere ivyagezwe vyiwe, mumwumvire abariwe musaba, mwifatanye nawe akaramata. Kandi uwo muvugishwa canke uwo murosi baze bamwice, kuko azoba avuze ibatera kugarariza Uhoraho Imana yanyu, n'ivyo kubakura mu nzira Uhoraho Imana yanyu yabarangiye ngo muyicemo. Kandi ari we yabakuye mu gihugu ca Egiputa, akabagobotora, akabakura mu nzu y'ubuja. Uko azaba ariko mukura ikibi hagati muri mwebwe. Yesu nashimwe. Abavugishwa b'ibinyoma no mu gihe ca kera bamyeho. Ubuvugishwa bw'ukuri ubwa mbere bujana canke bwemeranya n'ijambo ry'Imana, kandi ubuvugishwa bw'ukuri buha icubahiro Imana yacu. Ntibuha icubahiro umuntu, buha icubahiro Imana yacu. Nico gituma ng'ishengero ry'Umwami mwirinde cane abavugishwa b'ibinyoma, bagomba kubakura mu nzira y'agakiza, bagomba kubateranya na bene so. Musangira urugendo, ubiyubare, ubazibukire, ubabwire uti wewe ivyo uvuze si byo. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Tugiye kurangiza. Imana igomba ikinone. Imana ikitugomba ko igomba yuko umuntu wese akuraho umubabaro n'amarira mu buzima bwiwe, akamana umunezero. Dusome mu Bifilipi 4, Abifilipi 4, tugira turangize turi ku Imana tugomba ko. Abifilipi 4 ku murongo wa 6, dusome mu izina rya Yesu. Imana tugomba ko ntimugire ico mwiganyira, ariko muri vyose ivyo mugomba bimenywesha Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka.
ku murongo wa 4, mwame munezerwa mu mwami wacu iminsi yose, ndabivuze bugira kabiri, ni munezerwe. Imana igomba ngo ukura amarira n'umubabaro mu buzima bwawe, wakira umunezero kuko ni camwa camwe yera. Ikigira kabiri ni kwemera igeragezwa n'umunezero. Igeragezwa rigushikiye ryakire n'umunezero, hamusenga Imana, wirinde wiyubare, Imana izogukiza, Imana izogutabara. Kigira gatatu, kwizera imbabazi z'Imana. Imana ni nyembabazi, Imana izokugira imbabazi, Imana izogutabara, Imana izogukiza. Yesu nashimwe. Reka turangirize mu Migani 23 ku murongo 23. Imigani 23 ku murongo 23 avuga ngo, gura ukuri ntugire gute. Ndi murahabona mwese. Imigani 23 ku murongo 23, gura ukuri ntugushore, bona ubwenge n'indero nziza n'ubukerebutsi. Yesu nashimwe. Imana iragomba ngo tugure ukuri. Wewe ataye ukuri, wewe uri kure y'ukuri, wewe uri ruhande y'ukuri, gura ukuri, kugure ukugumane, ntugushore, nikukuveko, ukugumane kukukuri n'umwami Yesu. Amen. Ikigira kabiri, Imana iragomba ngo tugire ubwenge, abanyabwenge n'abihana ibyaha byabo, n'abubaha Imana, bakagendera ku rutonde rw'Imana, bakubaha Imana, bakayubaha, bakayitahura, hanyuma bakayikorera. Kandi Imana iragomba ngo tugire indero nziza, kandi tugure n'ubukerebutsi, ntitube abagenda bakonye. Imana iragomba ngo tube abakerebutsi, twame dukerebuka mu ijambo ry'Imana, twame twubaha Imana, twame tugorokera Imana. Imana nayo izotugirira neza. Abumvise amajambo y'Imana mwese mukayizera, umwami Yesu abahezagire. Twumvise ko twese turi ku bipimo, nta muntu n'umwe atari ku gipimo. Mbega muri iyi minsi iwawe bimeze gute? Uri mukuri? Ufise indero nziza? Urakerebutse? Bimeze neza iwawe? Ndaguhaye kaze kugira ngo Imana isubire iguhagarike neza. Twunamike amaso yacu. Uhuza aze,